Gospel Talent, umviriza ikiganiro Gospel Talent. Gospel Talent ni ikiganiro kiba yagira ku bikorwa by'abaririmbyi n'iterambere ry'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana, Gospel Music. Televiziyo Tanganyika. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba Televiziyo Tanganyika. Kaze mu kiganiro Gospel Talent mutegurirwa na UST Media Technologies. Agenda kibashikiriza ni Igiraneza Yvonne. Ahantu rero mubona twicaye heza cyane kuri Milton Hotel. Uno munsi twatewe iteka no kuronka batumire bacu beza cyane, reka tubahakanya bidondore. Ni Masezerano, nkabandi pasteur muri Shalom International Family, nkabandi muririmbyi, abanezere cyane kuba kuri televiziyo no munsi, nkabandi kumwe n'umwamikazi wanje araza kwivuga. Ego. Yes. Namwe murashaka kwidondora akanya gatoya. Nitwa Florence Ihimbazwe, banzi benshi ku izina rya Fofo. Yego ndi Madame Pasteur Masezerano, ndi mama w'abana babiri kandi. Wow. Ndaryohewe cyane kubakira kuri uyu munsi kuri Televiziyo Tanganyika, ariko hari abatazi Masezerano ninde, mbega musanzwe mukora iki mu buzima busanzwe? Mbere ndi umwungere mu ishengero Shalom International Family, hanyuma kandi nk'abandi benshi bakaba banzi nk'umuririmbyi, hanyuma mu buzima busanzwe ndisomamo, hanyuma nkaba kandi n'umubyeyi w'abana babiri. Yego. Masezerano arazwi cyane mu bintu bya music gospel, ariko mbega nihe ndirimbo yatumye cyane abantu bamenya Masezerano? Indirimbo ya mbere yatumye menyekana cyane ni indirimbo twakoranye na Dudu, yitwa Sinzotinya. Niyo ndirimbo navuga nti yamenyekanye cyane kuko imbere yayo hariyo nari nasohoye mugaye iyo niyo yatumye n'izari zasohotse bwa mbere zishaka kumenyekana. Indirimbo mwasoranye na Dudu, wibaza ko yamenyekanye cyane kubera mwasoranye na Dudu yarasanzwe azwi canke nuko y'ubwayo yari nziza? Nibaza ko icambere hariho ko umartiste abasanzwe azwi, bafise abantu basanzwe bamukurikirana, uburyo asohoye indirimbo byoroshe gushikira abantu benshi mu mwanya muto. Nibaza ko kimwe mu bindi byinshi bishobora gutuma byaratumye umuntu ashobora kuduga n'ingoga ico naco kirimo. Hanyuma hariho n'amavutanye n'abasanzwe ari ku ndirimbo, tukaba indirimbo nyinshi maze gusohora ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane. Yego. Tumushimire Dudu rero kuko ndamushimira cyane gose. Urakoze cyane. Mwavuze ko muri kumwe n'umwamikazi wanyu. Mbega mwamikazi wa Masezerano, munkundire ndabaza akabazo gatoya. Mbega mwebwe nta kintu musanzwe mukora gituma abantu benshi bavuga bati apart yuko tumuzi kubera ari umudamu wa Masezerano, ariko kandi turamuzi ko iki kintu gose? Hariho abantu bari banzi kuva kera naririmba cyane ndi kumwe n'umuntu Imana yari yampaye amfasha anduza umuvyeyi nyene, ni Apotre John Habonimana. Nibaza ko ari directeur. Ego, directeur wa Televiziyo Tanganyika. Niwe muntu ahantu hose yaje twarajana, agiye ku kazi ari kwisanganiro twarajana. Yaramvuga kenshi ahantu abantu batanguye kumenya izina Fofo. Hama akoze ama concert akanyentroduiza nkaririmba. Hama aho abantu batangura kumenya hari akana kitwa Fofo karirimba. Hama mu nyuma nanje ndaza kandi nka solo ndakora ibintu byitwa healing worship experience. Rero nkaza ndagira ama concert, abantu rero batangura rero no kuza baramenya muri carrière solo. Hama mu nyuma rero Imana yantera iteka ndahura na Pasteur Masezerano, hama turakora ikintu kimwe rero ubu turi kumwe. Hari abantu banzi guhera mbonanye na Pasteur. Okay, ntihenze rero mwahuriye muri carrière musicale mwese. Wow. Kuririmba biragahoraho kubera byaguteye iteka. Kuri uno munsi uri hejuru nari numva no kwadresse iki kibazo kwa Masezerano. Mbega mu gihe
hariho abandi barimvye bariko barakurikirana ikiganiro kuri uyu munsi. Hari abavuga ati jewe ndashaka kumenya astuce masezerano yakoresheje kugira ngo ashobore kumenyekana kumbure bakiri hasi gose. Sinzi ko hari akajambo mushobora kubashikiriza. Mbega les astuces mwoshobora kuba mwarakoresheje kugira ngo no munsi izina rya masezerano ribe rizwi. Murakoze kibazo ciza. Kimwe novuga nuko icambere nuko umuntu abakwiye kuba umuntu akunda gukora adacika intege. Nta uvuka rimwe ngo wizure ingobyi. Rero bisaba ibikorwa cyane, birasaba gukora cyane, hanyuma bigasaba no hari igihe umuntu yumvira ko ari umwe ari byo gushoboza mugabo hari ibintu bisaba ko wegera abantu abagushigikira, surtout abasanzwe bafite ibinyamakuru. Je ndibuka ko ngitangura natanguriye mu bikorwa nakora cyane nakorera muri Église des Amis. Narakora ibintu by'amakonsa, ibintu by'ama wash tours. Mugandibuka ko mu bintu bimwe byagiye bishigikira natanguye iradio imwe mu radio natanguye kwinjira muri radio Isanganiro. Ngana yinjijwemo na Apostle John. Haracigiye kitari gito mugabo burimo mu bintu byagiye bigenda byugurura imiryango. Nagomba kuvuga ko kimwe no gira umuntu nuko umuntu agirwa n'abantu. Umuntu wese arashobora kuba afise televiziyo ndakaba afise radio undi akaba afise ishengero kuko n'aba pastori nabo baba bafise ama eglise. Hari gihe baduhiwe myanya ugasanga urakoreye muri eglise yiwe kuko no munsi niba ari abantu 10 bagukurikiranye abo bantu 10 baratwara amakuru yawe. Ejo ugahura n'abantu 200, ejo ugahura n'abantu 100, ejo ugahura n'abantu 1000. Ntaho tangurira ngo umunsi umwe ngo acashikira abantu 1000. Je ndibuka ko natanguye ngitangura gukora ama live kuri Facebook, barashobora gukora live kandi atamuntu umwe yiravye ugasanga nta byuzi nimwe iriko mugabo no munsi dukozeza guheza ariko abantu 1000 bayikurikiranye. Mugasi ibintu bitangura uwo munsi bisaba inguvu, bisaba biduka bandanya kugeza aho uzobone ikintu gifasha umwanya. Hari mikindi naco abantu bafise ama preference ari umuntu ashaka kuvuga ati uko cyane cyane abana nk'ibintu bigezeho muri iki gihe abantu bararaba ama views kuri kintu kinaka niki nibiba bikwiye kuguca intege kuko ikintu cyose bivana n'abantu bagikurikirana. Hari ama preference abantu baba bafise avuga ati turabye iki kintu turagikunda twumva twagikurikirana ugasanga rero nawe ndavuga ati iki ni kiri muri ja y'ibintu dukunda nabyo uragumubandanya kuko cyo tuba dukeneye. Impact ya Yesu ni afatanye n'abantu 1000, afatanye n'abantu 12. Abantu 12 nuno munsi nibo bagize impact yuzuye isi yose. Rero urashobora kuba wiyumvira ati simfise abantu benshi bariko baraza kugira ngo bakurikirane ibikorwa bijabona mugabo barabizi ko birahari. Abizi rero jewe maze kuvuga nti ndafise umwamikazi deja turi benshi cyane. Amaze kujamwe abahungu 2 turi benshi cyane. Vuba cyane murakwiza bamwe duza. Oya ari abandi baradoye Holy Family kandi rumva namwe nkubu turabizi ko ari abasanzwe bakurikirana ikinyamakuru. Tuba tuzi ko umwanya mutoyi ibikorwa biramaze gushika kure ngo badukurikiranye. Harimo abantu batabara badukurikirana baza kupaho bamenye Pasteur Masezerano, baza kupaho bamenye umwamikazi wanje kamenya ati abantu bari bahareka tuje kubarondera. Kandi tubashimiye cyane gose. Natwe turabashimiye. Hama akandi kabazo na adresse kuri mwebwe nyene mwavuze ko musanzwe murabungere bishengero kandi mukamusanganywe n'uwo mwuga wo kuririmba. Mbega nta gihe usanga hari igikorwa casumbije ikindi nguvu ugaca usanga nturi kurabikora neza byose nkuko wategerezwa? Mu bisanzwe kimwe gikomeye hariho gutandukanya ingabire n'umuhamagaro. Umuhamagaro n'ubuzima, ingabire n'igikoresho ni nka biro Imana iguha hanyuma uramenya umwanya ugikoresherezamo hatabayemo kwikunda kuko uvuze wumva ko biri focus cyane kuririmba uba wikunze mugabo bwongere nabwo ni kuragira intama. Rero uramenya ko nturirimbira ibiti n'amabuye uririmbira izo ntama kuko wanza kuzekeranya. Ukamenya ko hariho ibikorwa bifatanye n'umuhamagaro hanyuma ukamenya ati hariho n'ibindi heza gukorera nk'ingabire kugira ngo bishigikire. Rero byose bigenda bikorana bigenda bihanahana. Intama wazegeranije zirongora mu kuririmba hanyuma zo kuzirongora mu kuririmba ukazigisha ariko cyane cyane guma wumva indirimbo gumiza ubwa mbere. Mbega Fofo Masezerano numvise ko namwe mwari musanzwe mufise iyo ngabira no kuririmba.
ariko kandi muri abamama nibaza ko baba bafise umwitwarariko w'utuntu twinshi mbega mu buzima bwawe bw'ubumama nta kantu k'intahe wumva wapartage abantu ni ubuzima bwo kuba umumama ni ubuzima buryoshye kandi bugoye kubera ko hari igihe usanga hari ibintu witwararitse gusumba ibindi hama ugaca usanga hari ibindi rero wibagiye kandi wategerezwa gukora byari bifite akamaro kanini rero abamama benshi abakobwa benshi iyo barongowe iyo arasanzwe afite igikorwa akora runaka aca agenda akitwararika cyane abana cya gikorwa ciwe yahora akora mu ishengero nimba yakubura nimba yakoropa nimba yavuga ubutumwa nimba yari umusenzi ugaca usanga aguma avuga ngo nta mwanya afise ariko mu bisanzwe ibintu byose uramakisimiza kugira ngo ntihagire kimwe wica jewe nka jewe fofo nje nshimira Imana ko homyahoma yampaye umushinga ntahe akunda Imana urumva igihe cyose aransunika ntasunika gukora ibyo mu rugo kuko mu rugo ndazi ko n'inshingano zanje kuko ndabizi biri mu mutwe nivyo bintu vya mbere mugabe ikintu aza kunsunikamo kugira ngo sindavyibagire igikorwa c'Imana arakubwira kuko na Bibiliya avuga ngo mwitwararika ubwami bw'Imana rero uritwararika urugo mugabo ukarondera n'umwanya wo kwitwararika ibintu Imana yaguhaye rero benshi bipfira aho nyene ugaca usanga yagiye kwitwararika abana ugaca usanga deja arafise n'umukozi ntiyabuze umwanya kuguma yikoresha utuntu gusa canke nta n'utwo ariko arakora n'ubunebwe kubera ko yamaze kwinjira mu rugo acabona kumenga ibi bintu nivyo abantu bakiri hariya mugabo ibintu byose bibihaye gaciro usanga byose ushobora kubimanaginga byose bikagenda neza utirira abamama bitwaza ngo abana kugira ngo bareke gukora ibikorwa by'Imana neza nkuko byategerezwa hariho abana mugabo hariho n'abandi usanga abashinga nahe babo batabibakundira ugaca usanga mubwira ati je ivyo bintu sinkeneye kuvyumva mu mwanya wose uri kuri eglise uri kuraririmba ndakeneye ugume ngaha unyitwararike witwararika abana rero muri ico gihe rero usanga umuntu atashwa afise mugabo nyene jewe campanura umukobwa nkamubwira ati ava yuko winjira mu rugo manzi ushishoze uyo muntu ugiye kubakana nawe n'uwo Imana yateguye ku buzima bwawe kuko Imana yaguteguriye ategerezwa kugusunikira mu bugombe bw'Imana suza ngo agukureyo nuza akagusunika surtout ça je nayigeze kumva intahe y'umwana wawe agira kabiri nta kantu gatoyi k'akaresume utugirira k'intahe nakantu kadusunikira kwizera Imana no gusenga cyane abamama turashobora kwitwararika ibindi bwa tukibagira gusengera abana umumama wese ategerezwa ko amarika arashira imbere y'Imana urugo rwiwe abana biwe umushinga nahe wiwe nivyo bintu vya mbere utegerezwa gusengera ava ibindi vyose rero jewe ndafise intahe vraiment Imana yampaye narigeze gusenga mbwira Imana je un jour uzompa intahe hama igihe kimwe ndasama inda y'umwana agira kabiri mugabo igihe nsama inda y'umwana agira kabiri baca bambwira ko mfise ikintu mu nda ikiste rero mugabo narigeze kurota ndarota ndiko ndagwana n'umuntu mu ndoto ashaka umwana wanje turagwana mu nyuma araneshwa hama ankora kundaranyika rero je nk'umuntu atahura ibintu vy'imwemu ndamenya ko hari ikintu akoze uko birivuga ngo umuntu yarateye imbuto umugwanizi mwijoro azaratera imbuto ziwe bisanzwe iyo wasamaye umugwanizi arashobora kuza agatera urubuto mu nda yawe utabizi rero ico gihe ndafata umwanya wo gusenga hama ndavyibagiye haragera igihe haraca amezi menshi ndatwara inda hama ngiye kwa muganga barambwira ati iki kintu kiri mu nda tegeza kuba gifise kuva ku mwana wa mbere cakindi warota cakindi mugabo ntangura kwiyumvira none cavuye ntangura kwiyumvira nagikuye mugabo nicaye nza kwibuka ya ndoto cavuga harengira ngo ane nivyo mbona ndabwira umushinga nahe wanje turasenga tubize kwizera ko kinyika Mana iki kintu kinyike mu izina rya Yesu mugabo akaguma hazo wamu za ndirimbo dukunda kuririmba abaririmbyi ziguma avuga ngo Imana izoca inzira hatari inzira Imana yakubwira ati jewe ndeka ncinzira hatari inzira ndakwiyereke
mu bisanzwe iyo ikibazo kije ntiwarukwiye kurira kuko muri ico kibazo nyene hariho intsinzi ugira usohokana rero maze kumenya ko imana yanje icinzira hatari inzira mu bisanzwe mu nda aha bagusatuye si umwana ategerezwa kuzana inzira y'abana twese turayizi mugabo imana bagusatuye bisigura ngo imana yagucira inzira aho umugwanizi yari yategeye yakubuze imana nayo icicinzira handi kugira ngo ushobore kurokoka rero birashika ndibaruka umwana wanje ndamura abantu bose bari barose indoto babona mpfa babona nagiye mugabo turasenga je nkagira indoto ziwanje nkabona afise umwana wanje meze neza ndavyara ndi mu kwa muganga umwana baramuraba barakomeye umunsi ugira kabiri acavuga ngo umwana afise infection bica bibasaba ko tuguma mu bitaro infection wigeze ugira uri enfant umwana baracamusha mu bitaro bamushize mu bitaro tuzotaha lundi dimanche akana karagenda karapfa karirabura urumva twe tugomba twibaza n'ubunebwe bw'umwana bwo konka cyangwa bwo kuvyuka nijoro mama aragira ubwoba arumva afise ubwoba bwinshi akambwira je numva afise ubwoba nta mahoro mfise araba umwana asanga umwana ngaho hose yirabuye ayumvirije umva umwana ntari karahema ambwira ngo se umwana turabe nteruye akana kagenda gutya oh la la mama wanje ava ngaho yiruka ahamagara umuganga wa mbere araza abonye umwana aca tahasi ariruka uwa kabiri aje baca baza ari babiri baca bagenda batwaye umwana turarinda ko bazana umwana turabura mama aje yari yabakurikiye aje ambwira ngo fofu nta na kimwe dutahana umwana yagiye abaganga nibo bari bambwiye ko yapfuye urumva yararavye ingene bashiramo oxygene bikanka karaba ingene batera inshinge karaba ingene bagacurika bacurura nikavyuke bose hajya abaganga bicaye bariko barabazanya no tugirena mama caraza rero umva bari bimvira ko bahava baza kumbwira inyishu ariyo mama araza acambwira ngo fofu ariko ararira mafofu umwana wapi acambwira mama sohoka je kuko igihe ikibazo kije si umwanya wo kurira igihe ikibazo kije n'umwanya wo gusenga umwanya wo guhagarara nk'umukristo ukamenya ati rero ngira ndabe y'amana jewe nizeye y'amana nasoma muri bibiliya ndakeneye kuyibona ubwanje rero abantu benshi ikibazo kije no kurira ndapfuye wo biranse Jesu uko ntagereza kwatura ubuzima kuko birivuga ngo ubuzima n'ubugingo urupfu n'ubugingo biri kuri mu gumuntu kandi abarukunda bazojya ivyo gweza ndahagarara mu gusenga ingufu yo nazikuye sindahazi ndasenga nabwiye Imana ati aya masengesho kukwinginga sindakwinginga ngira ndakubwire rero amasezerano wansezeraniye muri Bibiliya ndavuga ama verset biblique ndiko ndasenga nabwira Imana jewe uyu mwana wamumpaye nk'umugisha sinakaza umugisha wanje kandi ndahagaze nk'umwana nakumenye sinkeneye kuva ngaha nikoreye amaboko kuko ninava ngaha nikoreye amaboko sije maramara Imana nakurikiye ni maramara niwe wumaramara kuko jewe nizeye Imana itanga ubuzima sinizeye Imana y'abapfuye nizeye Imana itanga ubuzima rero ndakeneye gusohoka ngaha sokanya umwana wanje ari muzima avyumva bya bintu byo kubwira Mana ndakwinginze ugirira neza ivyo bintu jewe hageze uwo mwanya nta kubembereza Imana muri uwo mwanya urayibwira hamikumva uko bibiri bivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya hageze ibibazo cyangura kwiriza wiriza ngira rero ndakubwire Mana ibi nivyo wavuze mu bibiri nimba wavuze ibi nenda bizaye imbere yawe ndashaka kubibona bikoreke ku buzima bwanje Mana yanje dans 30 minutes abaganga baca baranzanira umwana aranyitegereza umuganga ati madame nagenda kubwira ngo Imana usenga ugende ubandanye yisenga uwo mwana wait kidogo uwo mwana impwemu zari zavuye mu canke yari hafi gupfa none jewe nka mama wiwe nari niryamiye uravyumva bampaye umwana narabonye umwana ntari karahema umuganga aje araverifya aragira gutya kwanza abona kana kariko karahema caragatwara mama yambwiye ati je nabakurikiranye ndabaraba bicaye bose ariko barabazanya tuje kubwira mama w'umwana ngwiki mama w'umwana tumubwire ngwiki ko tubona umwana nta kintu na kimwe twagerageje gusova nta kimwe haje bakibazanya niho mama wanje re yaje mama wanje n'ubu ntarantahura ambwiye ati ni igiki kizotumurira namubwiye ati hageze ikibazo s'umwanya wo kurira n'umwanya wo gusenga Imana mwanyigishije ndazi ko ari Imana ikora ibitangaza
Imana yamuguriye umugabo wanje yavutse ari kimuga ndabizi ko ari Imana ishobora gukora ibitangaza. iyo ni ntayo tuzogaruka ko nayo ntayo narinzi. Pastor yari kimuga gushika ku myaka 7. Pastor nivyo nibyo ivyo bintu ntavyo narinzi ko bivuga ko ikindi mbega wowe wavyakiriye gute wumvise ko umwana wawe byaheze? ya d'abord ayo makuru sinayemeye ko ariyo nari mfise amakuru ko ntegeza gutahana umwana ukumva nyene ko utahana umwana bakubwiye ko yahejeje. yego rega si umwana si twe twamwihaye Imana yari yamuduhaye kandi isezerano twari dufise ryari ryo dutahana umwana rero ayo yandi makuru ntiyariyo Ni kinyoma ca ari Satani. ibinyoma Haleluya. Jewe murandugije mu rundi rugezo wo kwizera. Aha, hanyuma rero umwana baramuzanye. Umwana baramuzana n'ubu ndamufise ni kibebe kigeze ku mwaka n'amezi 3 gitambuka kimeze neza kivyibushe kavutse gafise uturo tubiri Wow. ubu gifise ibiro 10 Wow. Ndabashimiye cyane nanje muranyigishije bon ndumva ko nduze mu rundi rugezo wo kwizera. Akajambo kanyuma rero ushobora gushikiriza abantu bagukurikiranye abantu bas bavuga isogonda imwe ngeranye ngaho. Yes, ndagushimiye cyane ku ntahe ikomeye gose iranyubatse franchement. Hama narumvise ibintu vya album muriko murasohora bimeze gute? Yego hari urukurikirane rw'indirimbo turiko turakora n'umushinga nahe wanje hamwe n'umugwi witwa Holy Family. Rero turiko turakora hari indirimbo zamaze gusohoka ziri kuri YouTube. Indirimbo ya mbere yitwa Ndumutwe rya jambo riri ni gusubira mu vyagezwe. Sinibuka neza umega ni 28:13 havuga ngo nzobagira imitwe sinzobagira imirizo muzokwama murabo hejuru ntimuzobabo hasi ariko nimwizera ijambo ryanje mukarigendera mukagendera ivyo ndabashinga uyu munsi. Ego rero iyo jambo ryarankoreye bica bituma twandika indirimbo ivuga ngo ndumutwe sindumurizo niko yambwiye hama ndavyizera. Donc ni babantu bakubwiye ngo wowe ntacu uzopfa waravuyemo ugasanga nakana k'imfuvyi akabwiye wowe uzori imfuvyi nta n'ubuzima ufise ntakazoza ubukene bwarakumaze akakubwira ati uzopfura umukene kubera utavyara akakubwira uri ngumba mugabo Imana yavuze ngo ndumutwe apana wa mutwe bito bavuga umugabo ko ari wo mutwe nitubyitira hejuru uzokwa muri umuntu w'imbere. Rero bisigura ngo aho harimo amasezerano menshi muri iryo jambo. Wowe nimba bakubwiye ko atacu uzovamwe uvuga ati je ndumutwe ndazi ko ari cyo nzovamwe Imana yangize uwo hejuru. Hama indirimbo ya kabiri tuyita ni Yesu. Numva ni Yesu yangiriye neza yankuye akagasuzuguro yampaye ubuzima numva yo kwirata ico Imana yaduhaye yatugize. Hama ya gatatu ivuga ngo warakoze Yesu ndimbo itwibutsa urupfu rw'umwami Yesu ku musaraba ico yadukoreye ku buzima bwacu. Hama ya kane tumaze gusohora zine indi heruka gusohoka muri nondwi iheze ivuga ngo nyibutashe sarashoboye. Yes, arashoboye. Yego yanditswe n'umushinga nayo wanje arashoboye gukora ibitangaza n'utwumiza vya bindi twako turavuga mu ntara. Deja kumwizera kumwakira kwanje byo byene n'igitangaza gukomeye kuko hari abantu bapfiriye mu vyaha bagerageje gukizwa biranka ko babivamo. Rero kwizera Imana umaze kumenya Imana ukayakira n'igitangaza kidasanzwe ucumenya ko atakindi kintu Imana mu buzima idashoboye gukora byose irabishoboye. Yego numva nshashaye kubona iyo album mbega izosohoka ryari? ubu turiko tuvugana hari indirimbo ziri kuri YouTube. Izo zose twavuze ziriko lancement officiel ntitura prepare igihe exact twanga kubivuga ari gihe usanga rumva umaze gusohora ukavuga ati dushaka igihe abantu baguma bishuza ariko tubaza ko tuzobibamenyesha. Ariko uyu mwanya turiko turavuga abantu bagende kuri YouTube izo ndirimbo zirabe zose ziriko zose kandi ibintu bimeze neza cyane. Okay, page channel yanyu yitwa gute? Yitwa Pasteur JC Fofo Masezerano. Okay. Pasteur JC Fofo Masezerano. Okay. Bahavane rero baja kuziraba cyane ubunyene twivuga cyo bagenda baca bagira na subscribe na share. Indirimbo ni
ndi umutwe iyindi ni Yesu iyindi warakoze Yesu iyindi ni Yesu arashoboye yego rero abadukurikirana ikindi naco nuko uretse izo ndirimbo dushira kuri YouTube nuko dufise n'ikiganiro dukora chaque mercredi kuri page ya Facebook ikiganiro bita muhira kiba ku munsi wa gatatu guhera isaha 2 tumaze igihe tutariko turakora ariko tugiye gusubira kuko twari dufise ibikorwa byinshi bijanye n'izi ndirimbo le 5/5 twari dufise concert twakoze numva twari dufise ibikorwa byinshi ariko turatumira kugira ngo bagume badukurikirana kandi turizera ko ari nayo nyinshi. Good. Page yanyu ya Facebook yitwa gute? Ariho iyiwanje yitwa Amasezerano nyene, ariho niyikorera ko madame yitwa Masezerano Florence Fofo. Yego amano kuri Twitter, kuri Instagram, kuri TikTok hose turiko Masezerano Fofo. Mu nkundi rero ndabashimire bakunzi bacu hama nifuza ko hari akajambo kanyuma mushobora gushikiriza bashoboye kubakurikirana bose nk'akajambo mwobatekerera. Jackie novuga nuko buryo ubwoba bw'umuntu mu gikorwa arimo n'ubwoba bwo kutamenya wagitanguje ariko watanguje ikorwa n'umwami Yesu aragikomeza kandi aragishigikira ushobora urumva igihe inkomezi zawe no kwizera kwawe gufatiye ku muntu arashobora gupfa umutunzi arashobora guhomba ubukomeye ashobora kwa kwicubahiro ariko Imana iri top rero wizigiye Imana bikomera canke byoroho vuga ati ibi bintu z'ibyiwanje birafise mwene byo arabikomeza kandi arabishigikira numva nobwira umuntu wese yahamagawe mu bikorwa turimo biragira ama challenge menshi biragira ibitero byinshi biragira ibyumenga byo guca intege ariko hagati muri byo umenye ko watanguje igikorwa aragikomeza kandi aragishigikira kandi ni wazogisozera. Amen amen. Watanguje igikorwa azogikomeza. Namwe akajambo kanyuma Fofo Masezerano. Je cyo nobwira abantu nuko bokuza ukwizera kwabo ku Mana kubera ko Imana irashoboye Yesu arashoboye nta na kimwe kimunanira nkuko pastor yabivuze watanguje ibikorwa niwe nyine abisozera hama kandi ndabashimira televiziyo ni Tanganyika. Yes, Tanganyika. Ndabashimiye cyane kuri kano kajyo keza mwaduhaye niteka ridasanzwe ndashimiye umuvyeyi wanje cyane mon papa niteka yanteye no muzi Papa John ni papa wanje apana vyakura apana vyandi vyo kwita umuntu papa avukana na papa wanje direct. Yes, nayinzi ngo ni kubera yakujije gusa mu bintu vy'impemu. He's my daddy. Okay. Ndabashimiye rero. Murakoze cyane. Nizere ko nitwasubira kubikora ko muzotwitaba. Wakoze kwicara naje. Oya John baza ko ari je nkwiye kubashimira cyane. Yego. Murakoze cyane. Ndakoze kibazo cyo duheza. Ntangora. Ndiki none na. Jewe nkunda umuntu wese akunda Imana. Birakoze. Yego. Niyo mpamvu mwabonye nanje naryohewe gose. Abana bangahe? Abana babiri. Ifuza kubyara abana bangahe? Abo Imana izoma. Yesu we none nagenda batandatu twa. Je mvuga ntubugombe bw'Imana bo. Mvuga ntubugombe bw'Imana bo. Imana ishimwe. Yego. Urakoze nawe. Mu nkundire ndabashimire inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Tanganyika cari ikiganiro Gospel Talent naho butaha. Gospel Talent ni ikiganiro kiba yagira ku bikorwa by'abaririmbyi n'iterambere ry'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana gospel music.